Manager w'intamba mu rugamba Etienne Ndayiragije agiye gukorana nawe gute? Si manager nagira mpindure gato kwanza. Manager w'intamba ni jewe. Ya, ntawundi manager ariho ni jewe, ni manager ko ni jewe. Etienne Ndayiragije zine nkino uziteguriye gute? Ubona hari ikizere yuko umugwi serukira igihugu w'intamba mu rugamba ushobora gusubira mu nkino za CAN? Tuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya hano tukaba turi kumwe n'umumenyereza mushasha w'umugwi serukira igihugu w'intamba mu rugamba Etienne Ndayiragije benshi bazi kukazina ka Muzinga. Etienne Ndayiragije ninde mu majambo make ivyamuranze mu mupira w'amaguru? Etienne Ndayiragije n'ivyahe? Murakoze cyane. Etienne ni umumenyereza yatanguye akazi ngaha nyene mu Burundi, abaje kuba umukinyi mu migwi itandukanye yo hasi kugera hejuru. Navuga ko ama equipe yose nk'amakuru narakinye mu mukuru witwa Interstar, narakinye na equipe yitwa Shanik FC Selection yari ya mbere ngaha mu Burundi. Byari byo gukina nyene. Après tujya mu mashuri nk'abandi turiga ko twari dukunze twari dushoboye, turiga dutangira gukora mu equipe nyene mato, turaduga kuva muri deuxième division turagera première division paka tugira no kujya kumenyereza hanze ko nk'ababigize umwuga mwese. Nabonye CV yiwawe ni ndende mu Rwanda, warakinyeyo ko bivugwa yuko bigeze no gukina mu bisekura gihugu mu Rwanda watarinze imyaka 20. Kuri bari rego nivyo nakinye mu Rwanda, naho nyene nakinye muri equipe y'igihugu narakinye yo muri nyene. Hari juste mpeje gukina muri mois de 20 y'Abarundi, dufise tournoi yabereye muri Ethiopie. Après tujya no mu Rwanda naho nyene narakinye. Etienne yarubatse afise abana bangahe? Umupapa afite n'abana 4, madame turi kumwe. Yigeze anava ngaha, famille yanje yagumye hanyene, naho nagumye ngenda hanze ariko famille yamye iri base ngaha nyene ko niho muhira. Etienne yakina kuri Muzinga, akazira ka Muzinga kavuye. Ubona tanguye nkina nk'umustope, nyuma ndakina 6, ndaduga wiki narakinye no kuri numero 9, nona sanko warangirije. Akazina ka Muzinga karika ufite iyo turi muri Interstar bageze kuzana umuzayirwa, yari umu defenseur yakina avunana cyane, akiri cinguvu nyinshi. Sasa ndamubwira wewe ikipe ugiye gukinamo, wewe kina mwitwa Muzinga harimo bese ngande tugiye yarakina, mwe mukinanye nimwe mukina bimwe. Kuva uwo munsi ndamwita Muzinga, bamwita Muzinga tumwita Muzinga. Wamuzayirwa acarigira asubiye wawe muri Kongo, abasigaye igihazira ngo Muzinga wawe yagiye birahindukira cyangwa rifata Muzinga basi hanose abategamba mfatanye na ibi. Hariya kandi gatazi twigeze kumva muri Interstar Van Damme. Kavana ni Van Damme nagahawe n'utwa Abedi, yari umufana yankunda cyane, yari nk'inshuti yanjye kabisa, yakunda. Ufite niko nigihe nari ngikina 4 cyangwa 6 kuko nari forum y'amatake rimwe byo ku Simba ugarura imipira. Twari ya mu bakinyi babikinye cyane, hako dufite ari Kimanda, hakaba Didier, hakaba Magnifique. Niyo mu badefenseur bari très fort mu ajyamataka. Donc nanye narimo turi muri Interstar yatangiye kunyita ngo ukuntu ngo Simba ngo atabyita mwe bya Van Damme basa ngiye cyamfata uko nyine. Umurundi akinira equipe nationale yo mu Rwanda yagenze kugira ubashe guhita mu Rwanda kandi uri Umurundi. Iyo ni under 17 bibaho kandi ni ibintu uretse n'ivyo na Birahino yakinye mu y'Abongereza, ni ibintu bibaho
muri iyo myaka y'ikiri munsi turafite n'abandi n'ubu bamaze gukina mu ekipe y'igihugu z'ibindi bihugu ariko barashobora gukina muri senior donc bivana n'umuntu yahisemo yeko arakina aho babonye baguhaye agaciro bakwitayeho ko niho kenshi umukinnyi acakunda gukinira ntambamyi cyangwa ibibazo Etienne Ndayiragije yagiye arahura navyo muri carrière yiwe y'umupira w'amaguru n'ivya ibibazo duhura nabyo ni byinshi harimo biva kuri twe ku giti cyacu nk'umukinnyi kutamenya ibyo urimo kubura management kubura amantrema bakwiriye utazi ibyo urimo ubusanzwe usanga tubikora kubera gukunda ugasanga ni ibintu abana muri quartier usanga bose bakina kubera ko ari ibintu bakunda ariko iyo bigeze hejuru bikaba carrière bikaba akazi hari ayandi mategeko hari ukundi kubaho hari ibindi buzima ugomba kwiga iyo yitahuye nabyo usanga hari amakosa kenshi abakinnyi bahura nayo kubera ko batabimenye ibyo bagize hakaba n'ikindi kibazo nagiye mpura nacyo n'abamenyereza usanga umumenyereza arahinduye gusa nta mpamvu nta gukunda cyangwa se yashizemo uwundi ibyo bibaho hageze gukina hanze naho iyo ugiye hanze y'igihugu cyawe naho haba izindi ngorane urakina bagashaka gushira imbere abene igihugu aho bitari cyane ni ngaha mu Burundi mwaho iyo ugiye mu bindi bihugu kugira ngo umu étranger ukine hanze cyangwa umenyereze hanze si ibintu byoroshe kubera ko haraba gufavoriza abantu abene igihugu babo yose ikaba n'ingorane akamvo abagiyemo bukarenganyo ukaraba urubuje ugakora cyane kugira ngo ubemeze mbese no kugira ngo uronke uwo mwanya ko niba byoroshe icyakuryoheye muri carrière yawe ni icyambere ko nakoze ikintu nkunda umupira ni ikintu nabayemo kuva nkiri muto n'ubu nibwo buzima iyo wicaye kuri televiziyo uraba match biraryoshe ikindi nacyo maze kumumenyereza biraryoshe kubona nk'umwana ari kuri niveau yo hasi ukamufasha ukamubonamo ikintu gikura imbere hanyuma ejo kijya ukakibona icyo wabonye imbere ukakibona akigezeho ikintu kiba kiryoshe kubona ko kubera ko nk'umumenyereza hari iryo jambo mbere mu cyongereza babyita ngo ni coach urumva ko no gucoachinga umuntu si mu kibuga gusa ni ibintu umuntu akora no hanze y'ikibuga ndetse no Etienne mu mupira w'amaguru ni umumenyereza abikunda yabigize umwuga novuga ko ari byo abayeho bijyo mubeshejeho ndabikora igihe cyose ndi mu kibuga ntari mu kibuga mbese muri make navuga ko ni umumenyereza n'umukunzi w'umupira abaye kubera football umumenyereza akunda football ni ikintu gihambaye uno munsi rero mu guserukira igihugu wamaze kumva yuko umurongo w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akurondeye icyambere watangiye kumva muri iki bwa mbere ko naranezerewe ko n'ikintu nari narifuje nanjye mu buzima ko nkuko negeze kubikora ahandi ngateza abandi bana imbere bo mu kindi gihugu avuga bishitse nanjye nkagira icyo nterereye ku gihugu cyonezera ikintu narifuje cyane sinari nzaho kizobera ariko amaze kumpamagara naranezerewe ndavuga okay reka ndabe ko tutebe bari wo mwanya wanje kubikora ndamubaza nanjye icyo banyiteze ko n'impamvu turavugana ndabana projet bafise kweri mbona icyo gihe birakwiye ko twobikora twokorana ndavuga ni murakoze kumara mahirwe reka noneho ndayafata Etienne rero baraguhaye contrat y'imyaka 2 mu guserukira igihugu nivyo twarakumvise twarabonye na interview wagize uhejeje kuronka iyo contrat imyaka 2 uko ugiye kuzana kugira Uburundi busubire gukina kandi ikintu cyoroshe uko navuze ni hariho projet dufise iri hafi ni qualification ya kandi bien sûr tukeneye gusubira muri kandi ko turafise match iri imbere yacu ndi kintu kiri imbere tushiyemo ingufu cyane kugira ngo dushure kuvuga ko bitoroshe yes nje mpamvu turinga ni ibintu byoroshe
nivyo abantu bato muri football muga mu gihe ushaka kugera kuri niveau hejuru nkuko turimo twama tujya mu bintu bigoye kuko n'ahandi twabikoze ntibyari byoroshe kandi ibyo dukora buri munsi si ibintu byoroshe yaba byoroshe bari gufata wese yari kuba ntacyo bimaze ariko ni ibintu bigoye ni ibintu bikomeye ariko natwe turabishoboye turakomeye hamwe n'abayobozi dufise hamwe n'abakinnyi dufise nk'igihugu ndizera ko Uburundi burabishoboye kandi burabibereye. Kocha, ikintu ca mbere rero ugiye kwihutira gukora mu mugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba ni icahe, kontra yiwawe ivuze gute, ivyo wemereye federation n'ivyahe? Ikintu ca mbere nza gukora no kumenya abakinnyi dufise muri national, no kumenya abandi bana bariko baraduga, ukabanza ukamenya ubushobozi bwabo, ukamenya niveau bagezeko, ukamenya uko babayeho n'ibindi byose no kugira ngo ushobore gutegura umenya aho uhera kugira ngo umenye uko tubategura. Ako nibutsa ko hariho competition iri imbere yacu ikomeye yo gusubira muri CAN, niyo priorité. Tiko ndakurikirana abakinnyi ndani natangiye cyane abari hano mu Burundi, nkurikirana n'abari hanze nawe nyine kuko ni equipe nationale bose bari hamwe, turaba umuntu afise ubushobozi bwotuma turengana iyi nivo tugezeho, ntitayeho ahakina n'igakina cyo nkurikirana n'ubushobozi bwiwe tureko tworengana ngaho. Hanyuma yindi programme ikurikira uko mumsibye maye makategori yose ndashaka kukorana n'ubuyobozi turabe tumenye tuzitabira mu mwaka, tumenye n'ibyari tuzokina naho tuzokina selon la budget ko bazayipanze muri federation. Amacheni mpera aho naho nyene kuza gutegura iyo programme n'ibindi bikurikira. Umugambi ufise kuri abo bakinnyi nuwahe? Umugambi wa ufise no kubateza imbere apana mu kibuga gusa, ifuko bamenya agaciro ko kwambara idarapo ry'igihugu cyo n'icambere, bakavyubahiriza bakamenya icyo bikenewe kugira ngo bashobore kukitangira igihugu kuko ibintu bisaba gukunda igihugu no kwitanga no gukora cyane. Nibyo niwo mugambi wa mbere tumaze kuronka ivyo, ndizera ko cyo dukeneye twifuza mu kibuga cyo kigeraho kuko ndavye hanze ubuyobozi bari barakora cyane kugira ngo utere imbere, igisigaye natwe mu kibuga aho tujejwe kugira ngo dushiremo isungufu nyinshi. Twama tubona mu bihugu bitandukanye biteye imbere no ngaho hafi mu Buganda, twama tubona umumenyereza atuma ko abakinyi abamenyereza imisi igera kuri 3-4 mu muguserukira gihugu, mu nyuma bagaca berekeza mu migwi yabo ku munsi wa 4 n'umunsi wa 5. Etienne, wewe ubitegekanije gute? Hari ivyo uzokora kugira ubashe kumenyana cyane cyane kumenya abakinyi ndetse no gukorera muri kazoza? Iyo programme irabaho mu bihugu nk'Ubugande, surtout no mu bihugu by'Abarabu, Maghreb, mu Maroc, Tunisie barabikora cyane. Buri kwezi baratuma ko abakinyi mwiza bayabonye kugira ngo babahe ya filozofi cyangwa cya cyumviro byo bashaka ko bazukina equipe nationale imeze. Iyo si programme y'umumenyereza gusa, niba nta cyo bivuga ko ni ibintu dusa ko twicara tukaraba muri federation ko bavyemera, tukavugana n'amaklub kuko abaklub niyo ofisiye y'abakinyi ni abahemba buri munsi buri kwezi, turica tukavugana tukabyumva kumwe. Iyo bamaze ko tuvyemeranije kumwe tukaba n'ubushobozi buriho, iyo bari yo programme nziza mugabo cyo bivuga ko turicara tuvugane ibyo nindiriye mu misi imbere nzagiteza bamenyesha. Abakina hanze hoho ni gute? Nabo nyene ndabakurikirana cyane kandi cyane kubera ko turashimana ubu igihe tugezeho isi yabaye nk'igisagara, itumanaho yateye imbere, hariho internet, turakurikirana amamatch yabo tukanavugana kubona telefone zirahari tukaraba kurikirana. Ndaba surtout ndiko ndarondera kumenya abariko bakina umwanya munini kuko turakeneye abantu bakina bazi ko bana ko national dufise nk'imigime gusa. Je mama nkeneye umukinyi asanzwe akina muri club yiwe, nkaraba tandoje nkaraba na poste akinako, ndaba ko
n'uri ngaha hari icyo bamurushije cyangwa bashobora kuba ari na babiri bakina kuri poste imwe mu gihe ubona ko ntashobora kubakoresha bose mpamagara umwe bose ibisanzwe si mpaka mpamagara buri wese uraba ko hari uwo bikenewe kugira ngo duhe resultat mbese. Etienne Ndayiragije azotuma ko abakinyi badakinishwa mu migwi yabo. Ibyo turindira ntacyo bivuga ko ubukora kose ndahamagara arashobora kuba birabaho arashobora kuba adakina ariko ari kuri niveau uvuga ati bivana na championnat ariko n'ukuntu nawe aba yitwara na discipline yiwe ugasanga iyo poste abo dufise mu gihugu cyangwa abandi arabarusha experience cyangwa arabarusha gukina why not ushobora kumutuma ko akaza tukamutegura kuko byaranabaye kenshi nageze no kubikora cyane muri Tanzania umukinnyi akaza agatanga resultat kandi agakina neza kurusha ko ari gihe bishye ugasanga equipe akinamo ukina kuri poste yiwe aramurusha atari umurundi byo tuma ntamuhamagara muri equipe y'igihugu mu gihe ashoboye iyo nama ni ka ariko iyo ni ka exceptionnel si ibintu novuga ko bizoba cyane kuko si kenshi bikoze no ko cya witeguriye gute gukorera rero muri kazoza na cyane cyane ku bakinyi kurungano rushasha ku bakinyi bakiri bato ya kwada turashima ko dufise abakinyi bafite experience bashoboye bari novuga ko bamaze igihe bakina ni ikintu kiza cyane ni ikintu novuga nko mu federation menshi cyangwa mu bindi bihugu byateye imbere ntibakunze kwemera cyane ko umukinyi afite experience agenda adasigiye iyo experience undi mukinyi abari munsi yiwe nk'urugero muri buka Ronaldo witakisu y'Imazario yakinye Coupe du Monde à 17 ans bamutwaye muri États-Unis ntiyigeze akina ariko bariko baramutegura kugira ngo azoze agombora abandi bari ba Romario bari bagiye kugira hari abakinyi ugomba guha agaciro kabo bafise ko bafise experience kugira ngo babandanye bakina mugabo ugashaka n'abandi baba munsi yabo kuyo basigirana aba gusigira generation ku yindi iyo relève ni ikintu kitoroshe ni ikintu tugomba gukora ko tugashira ko ingufu nyinshi cyane bisaba kuganira nabo cyane bisaba kumenya gutegura abo bakinyi nabyo birimo muri project dufite nabyo birimo kandi ndabona ko birashoboka kandi duhishije dufite abakinyi benshi bafite experience bagifite imyaka myinshi yo gukina ndumva ko bazoha umwanya abo bandi bato kubigiraho no gutegura kugira ngo hazobe guhindura ibintu. Twarabonye muri carrière yawe cyane cyane yo bumenyereza aho wamenyereza umugwi wa Azam mu nyuma ugaca wifuzwa no mu guserukira igihugu wa Taifa Stars byagenze gute kugira abakorondere uje kumenyereza umugwi wa Taifa Stars mu guserukira igihugu wa Tanzania ubisazu gihe nari mfise Azam narakoze mfise Azam mfise na equipe nationale nka 6 mois niho naciye mpindura mba permanent muri equipe nationale ko nabanje kubikora byose bibiri nibaza ko nkishika muri Azam yari ifise ingorane yo guhuza abakinyi yari ifise uburyo bwinshi mugabo yasa nkayo yananiranye bamaze kumpa akazi ndagenda muri ayo mezi 3 ngahe nakoze ikipe imera neza igira urwego igira abakinyi benshi b'abana bamaze kujya no hanze n'abagiye bakuru bagira niveau nziza abantu barabishima batangira kubona ko ari gihe nshoboye gutegura ama equipe naho batameze nkayo cyabiviraho national yavuga ati umuntu tubona ko ashoboye abakinyi bacu amaze kubamenyera ni Etienne ikatumuhe national kuko ndabona ko niwe ashobora gutuma batera imbere cyangwa bakina neza babaje kumpa contrat ya sinasinye direct babanje kumpa izo 3 mois zo kuraba igihe nakombina hamwe na national mamaze kubona ko na Azam imaze yateye imbere na national yateye imbere basi haca ubwumvikane hagati y'abayobozi ba Azam na national bati mwe murondero wundi umuduhu kubo niwe tubona ko akwiranye n'abakinyi dufise
dufasha cyane kugira ngo dushobore kugira basi tugasinya muri national noneho permanent. Atabanga muri Tanzania mumenyereza w'umunyamahanga abembwa ngahe? Kontra ni ibintu binyigijwe ni hagati y'umu patron n'umukozi. Ibyo ntiwobi hajye nomenya ko nta n'ibyo novuga nanje kuko ko gahimbaza mukikamenya nyina. Ego ugereranije rero equipe nationale yo muri Tanzania na equipe nationale yo mu Burundi, numuguha ubona ukomeye par rapport y'uwundi? Umugwi Tanzania no Burundi batandukanye kubera ko kira gihugu gifise imico, bifise ukuntu baba bategura n'ukuntu babayeho mu mupira. Ikindi nacyo umenya ko equipe nationale iba alimenté n'amaclub. Umva ko ni bitandukanye. Abakinyi benshi ba Tanzania basanga bava muri championnat yabo, abakinyi benshi Abarundi bava hano sasa tukabakura handi. Novuga ko bitandukanye cyane. Seulement icyo novuga aho hari experience, novuga ko ari aho hari experience nini ni muri Tanzania kuko bagira abakinyi baba bamaze gukira mu club, kuko deja ukinye no muri Simba na Yanga deja bari experience nini. Bafise championnat yabo toujours under pressure, ifise pression nyinshi kora ajya amafaranga arimo n'ukuntu bakunda umupira bonyene ko buri match yose baba buzuye, bigatuma haba kumenyera bataba ko experience. Ariko Burundi nabwo dufise talent, ni kimeza, dufise abana baba bashoboye gukina kandi dufise abasore bashoboye kwiyadapta n'ingoga. Nico turushije Tanzania cyangwa turushije ibindi bihugu, abana bakiri bato biyadapta bamenyera n'ingoga. Ngira amasha kuba no umusore wacu Nyange ashitse mu Faransa, match ya mbere meilleur joueur, match ya kabiri akinyana timite comme si wagira ngo amaze imyaka kina. Niyo qualité dufise, ariko abandi babasaba ko agenda amenyera gahoro akina biwacu yashitse ibyo muha abifata n'ingoga. Ni ikintu Imana yaduhaye, donc turafise iyo difference. Benshi bavuga yuko ihigano ryacu riri hasi, niko wowe ubibona? Oya, barabesha mbo abavuga kenshi byo iri hasi. Ubabajije nihe bagiye ngo barabe ko bakompare kuba hasi, bavuga n'ukuhe. Sindibaza ko iyo babivuga mukwiye kubabaza iri hasi mu buhe buryo par rapport y'iki yaho. Iyo uvuze mu kibuga sindavyemera kuko dufise abakinyi benshi bazigiye nkurikirana ama championnat yacu hano, ndabona abakinyi beza. Ariko uvuze uburyo nk'akarorero nka Tanzania, même no mu Rwanda amafaranga bahemba abakinyi cyangwa ama prime abari mu kuri match niyo usanga bitandukanye. Kandi urazi ko prime ni ikintu gikomeye cyane gihindura motivation y'umukinyi agakora ibyo atari gukora. Iyo hagiye mu mafaranga urumva habamo ukwitanga cyane, habamwo n'ubusiriye bucabuba bwinshi. Niho bavuze ku kesho y'uburyo yashoboka, ariko mu kibuga kuri tanga n'ibindi sinibaza ko arukuri. Biravugwa yuko Etienne numumenyereza karira rushwa cyane kora ibyo, nivyo? Sinzi wabivuze, ngira ngo bafise impamvu ko ariko mu bisanzwe uko no kuri ntabyo nemera, sindabikunda ko bigeze no kumbaza mu bibazo twahuye navyo nkino mukinyi. Ibyo bintu byaratubangamira tukira abakinyi, basanga aho umukinyi ubona ko urusha ubushobozi wahawe priority gukina kandi wowe ushoboye uri hanze. Byarambabaje cyane, nicyo gituma nanjye ntifuza ko hari undi byo shikira mu gihe mfise ubwo buryo vraiment ngihagarariye nzohagararira ukuri kugira ngo n'ibintu nzi ukuntu bibabaza, nzi n'ukuntu byica kariyeri y'umukinyi. Vraiment umuntu amerita no kumuha umwanya w'icyo kintu Imana yamuhaye tukacubahiriza. Bama ibindi navyo vraiment ntacyo no bivuga ko ndavyanka kandi nzokunda no kuvyanga. Staff ya Etienne izo ifise abantu bangahe? Sinovuga ngo ni bangahe kubera ko sindicara n'ubuyobozi na president hamwe na komite.
abo turi kumwe ko bagize urugendo ba FIFA ndarindiye ko baza tuvugane ko staff biterwa n'ubushobozi biterwa turaraba ibishoboka ni igihugu hacyonanira igihugu turaraba dushireho ibintu bikenewe abantu bose tubona ko bakenewe kandi babishoboye utanga resultat mu gihe gikwiriye nta gusesagura nta kuja pembeni nibo tuzobabwira mu minsi imbere maze kwicarana. Manager w'intamba mu rugamba Etienne Ndayiragije agiye gukorana nawe gute? Si manager nagira mpindure gato kwanza manager w'intamba ari jewe ntawundi manager ariho ni jewe ndi manager ko ni jewe ituvuze manager birimo hamwe no kumanaginga abakinyi no kumanaginga ya equipe kumenya ko yamutanga umusaruro mbere no vuga ko ni je manager wa equipe ntawundi abandi nabo bari muri staff hariho manager wa equipe nationale abari jewe hakaba none mu manager abari mu bona bavuga ko no gutanga nka coordinator wa coordinator y'abakinyi n'abantrere niwe nawe abari muri staff nzobivuga nitumara gutangaza tumaze kumenya aho tuzokorana neza bikaba officiel niho tuzobivuga. Uburyo leta ya Tanzania yashizemo muri ihorishiramo muri Taifa Stars bona yuko no hano mu Burundi uburonse hari ikintu kinini cyane wofasha mu guseyukira igihugu w'intamba mu rugamba. Siyovuga ko ivyo ntibihura kubera ko uburyo bashataniya buba buhuye n'abatanzania natwe dufise ko tubayeho dufise ibyo dutegura dufise ibyo twumva tubona ko bishaka kutugeza aho dushaka kugera ndumva ko ubwo ivyo bariko barakora so bikorera uko nyene ndizera ko totera imbere turashobora no kugera kure kurushaho kandi itigeze nagera akora ko ntibivana n'uburyo gusa biravana n'icyo bufise n'umutima se kuko equipe nationale uko nabivuze kare si ikintu cy'uburyo gusa ni kwitanga n'ibintu bikurimo no mutima ndashaka kuba nk'akarorero mwarabonye ejo bundi muri Coupe du Monde Brazil igihe bavuga ari isi yaje muri Coupe du Monde hari utu video twagiye tusohoka bakereka umukinyi yicaye na famille baraba televiziyo bakabasoma amazina bamuvuza izina kona barahagurutse famille yose iraryohe baratanga kubona umuntu nka Neymar arindiye kuva izina ryiwe ngo aserebre bisigura ko ni ikintu aryohewe yubaha ubona ko abakinyi bose barumvise n'ama interview ya Rodrigo ukuntu aryohewe kumva hamagaye muri nationale ukubona ko agiye kwitanga umuntu nk'uyo n'abakinyi benshi aba Europa ko babahamagaye baza bakitanga nzi ikintu cyagikira muri nationale ushobora kuri hamwe mahera ushobora kuba harimo ibintu byinshi ariko umuntu nta bushake burimo harimo gutrisha abasanga hari umuntu yagiye muri place kwera ko ari izindi nzira yaciyemo sukura ko bamerita kwitanga basanga ntako byose bivana no mutima n'ukuntu bawuteguye uri tari kwitangira. Turavye iyo igihugu cyacu cy'u Burundi giserukiwe hanze mu nkino zitandukanye twamatubona no mu maclub ndetse no mu guserukira igihugu imigwi iserukira igihugu y'abakiri bato nko mu mwaka uheze twabonye imigwi yasezerewe hakiri kare nk'umumenyereza yabigize umwuga ufise experience wamenyereje umugwi wa Taifa Stars ubona kudashika kure ku migwi yacu bitegwa niki? Nigeze kubivugaho kare aya ma competition hanze asaba ibintu byinshi hariho gutegura fase mwayiteguye gute ubundi kuko navuze hari ibihugu bakora gatatu cyangwa kane ukwezi bakaza kugira basanga bateguye bigeze kugira generation iri hejuru babashira abana hasi barakura babasigira ya experience hakaba n'ubwo buryo bwo gutegura hakaba n'aya mafaranga gushika kare ku kibuga ndibuka aho ubundi bigeze gukina na c'était ari Lesotho ubundi bushika ngaha mu gitondo dufite ambukina ni ku mugoroba ariko abo dukina nabo bamaze iminsi ibiri bakora entraînement mu Burundi ari wacu bagatanga kugira mu gihugu ibyo bivanye n'ukuntu amabiye bayakase bivana n'ukuntu muba mwiteguye niyo ya preparation niho mpamvu nta kintu uvuga sinzi ukuntu baba biteguye turakeneye experience mu gutegura ni ibintu bisaba umwanya si ibintu ufa kubyuka gusa ngo turagiye
kenshi iyo utakarije ngaho no mu kibuga abakabaye iyo ahamagawe abakinyi b'umugwi nserukira igihugu w'inamba mu rugamba ni habura imyidogo kuri Etienne ni igiki agiye gukorera abarundi ku buryo n'abarundi bazokwishima. Icyo nababwira cyo imyidogo nishobora kubura kubera ko umuntu yumva icyo ashaka kumva abona icyo ashaka kubona. Mu gihe ndi ngaha jewe mfise uko numva umupira wokinwa kugira ngo turonke resultat, ubundi nawe ashobora kuba afise ikindi abona. Hari umukinyi ushobora kuvuga uti je mbona yoje muri national, je naje nkaraba nkabona uyu arashobora kuza ariko ino match tuzohura nayo ntacyo yomfasha, reka ndamureke nzane ukora kuri iriya match. Ubwo kenshi bidoga ko ubwo baraba gusa ikipe y'igihugu, ni bake bicara ngo barabe ikipe tuzohura nayo. Nk'ubu ugiye kubabaza namwe mu bajournaliste nkababaza mumbwira abakinyi 10 cyangwa 3 ba Namibi nuko bareko barakina bameze, sinzi ko hari n'umwe yobimbwira uko ntimubitaho ntimubikurikirana. Ibyo turabikurikirana, jewe ndakurikirana nkamenya bageze kuri iyi niveau bameze gute, bateguye gute, kira ngo aho no bafatira kugira ngo ndabatsinde ni ngaha. Kenshi iyo mpamagaye rero mba naravye adversaire nkaraba n'uwo dufise icyo tuma tubona iyo result. Kwidoga hatanze liste ibyo ni ibintu novuga ko mu bantu badateye imbere cyane iby'umupira bakunze kuvuga kuri individu, bakunze kwidogera ku muntu, ariko kubaza football kubazi icyo barondera bo kenshi bakunde kwanaliza kuri concept cyangwa se icyo umuntu agiye gutegura. Iyo umuntu ahamagaye umukinyi utamwumva uteye imbere muri football uraceceka ukaraba azomukoresha gute, azomukoresha iki. Uko ndashaka nk'urugero Desha guhamagara Giroud usize Benzema wo bisigura gute? Ndazi ko mwese mwaravuze muga abafaransa acho bavuga bo barahura kuko bazi niwe azisha shaka kandi ugiye kuraba Giroud akamuha resultat. Benzema ari meilleur joueur wa FIFA ntamuzane kubera ko abazi icyo shaka kugira ngo agere. Etienne Ndayiragije yiteguriye gute gukorana n'abamenyesha makuru? Atabamenyesha makuru akazi kacu dukora bigashaka gutera imbere. Atabamenyesha makuru bavuge ibyo turimo n'ibyo dukora ntaho twogera. Reka ndabisubiremo, iki kintu kirakenewe cyane. Nimba uno munsi championnat Tanzania twibaza ko iteye imbere ikomeye kurusha izindi, ni kubera media, ni kubera abajournaliste barakora akazi kabo. Maze igihe nkurikirana hano emission nyinshi zivuga iby'umupira w'amaguru ngaha Burundi. Niba ikoze amasaha 2 umupira wo mu Burundi bavuga mu 15 isaha n'iminota ingahe bakavuga ivyo hanze ko musiti wa hanze. Ibinyamakuru mu gihe muvuze neza mu mupira wacu bituma n'abashiramwo uburyo baza gufasha babikurikirana akabiha agaciro. Iyo abajournaliste mudahagaze neza, mutadufashije, tutumvikanye, tutabanye neza, akazi dukora kabingoranye. Iyo abajournaliste badahagaze kukuri benshi uranakoreshwa basanga bamuhawe utuntu kugira ngo avuge nabi ujya kugira ngo gendo nk'akazi bagahemuka nkuko ndibaza ko sawa mu Burundi ngira nawo muri Cameroon abo mu Burundi sinigira ureje ntimubirimo, ariko kenshi ahandi ugasanga barishe akazi kubera utuntu inyungu zabo. Rero abajournaliste Etienne arabubaha aremera akazi kabo, ndazi neza cyane icyo bashobora gutanga, ndazi neza cyane ndemera cyane akazi kabo ko gafise ikintu kinini cyane muri football. Umugwi nserukiragihugu w'inamba mu rugamba wimirije gukina inkino zibiri zo kurondera itike yo kwitabira inkino za nyuma za CAN. Etienne Ndayiragije dusigaje inkino zibiri, Cameroon hamwe na Namibia tuzokwakirira hano Bujumbura bishobotse. Etienne Ndayiragije zino nkino uziteguriye gute? Ubona hari icyizere yuko umugwi nserukiragihugu w'inamba mu rugamba ushobora gusubira mu nkino za CAN? Nawe urakoze kuko ubuze ko ari inkino zibiri. Abenshi maze igihe numva bavuga gusa umukino wa Namibi
mengo ntibazi ko hariho wa Cameroon nagira ndabyibutse ko turarindiye resultat izova hagati ya Namibi Cameroon Namibi Cameroon tumaze kubona iyo resultat tuzomenya uko twataka zino match zibiri zikurikira umva turacyafisa akazi kanini karanda koroshe uko yigeze kumbwira hano nakazi na ama equipe akomeye Namibi agenda narahuye nayo muri shani narifise Tanzania narabonye kombe twabatsinze 2-0 match facile ari match ari komeye cyane ko tuje kubasa bakibasinda Zambia na equipe ikomeye ndayubaha cyane ifise barafise akantu ko muri Afrique du Sud Cameroon nayo turabizi ko ni umuje wo muri Afrique umva ko atari match zoroshe ariko hamwe n'ivyo ndanyibutsa ko Burundi nabwo ni igihugu gikomeye talented tuzema ka organisation turashobora gukora surprise ko dufise abakinyi benshi beza kandi bashoboye hari ndavyizera cyane gahunda niyo turiteguye cyane dukurikirana turabe nihe tukabafatira kugira ngo dushobore kugira dusubire gukina kandi tutagiye gukina gusa tukaja muri kandi tugiye kwerekana ubushobozi bukomeye ubu ikizere kirahari yego cyane kirahari mu kurangiza benshi bashaka kumenya amateka wakoze uri kumwe n'umugwi serukira igihugu wa Tanzania ko n'abamenyesha makuru usanga benshi bihenda amateka wakoze ico wawufashije ni ivyo wawufashije n'ivyaha nagira ndabasaba bareke kwihenda kandi ubu icyo Abarundi bakeneye cyo nako dukeneye sicyo twakoze inyuma ibyo tugiye gukora ubu reka dushire ingufu mu kiyo tugiye gukora ivyo vyabaye byaraheze reka dushire ingufu mu biri imbere yacu ubu nanjye nta n'ibyo nibuka nta n'ibyo nshiraho ariko wabishikanye muri shani nta nakamaro bifise ninshikane Burundi muri kandi nibyo bifise umumaro kurusha ibyaheze tugendeye kuri kahise ntacyo tugeraho reka dushire ingufu ko nanjye ibyaremwe byarengana CV yaraguse reka tuyagure kandi nibyo bikenewe nibyo Abarundi biteze kuruta ibyabaye tugushimire gakocha murakoze cyane ego uyo ni kocha rero Etienne Ndayiragije umumenyereza w'umugwi serukira igihugu inamba mu rugamba rero ndabashira mwese mwashoboye kudukwigana muri benshi ndetse gaboneraho nakaryo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mu kwigana ibiganiro bica kuri Indundi TV.